gusa yakire nyene yashitse mu mukunda narishiyemo ko ndamufitiye inzigo nta nzigo asha ndera de ahari inzigo hari umunezero inciro ibihumbi gusa uzofatira musaza cyane no kugira musaza wawe ntumubaba yo oya vraiment sindigaye ashobewe Oruwanje yo kafashe wewe wihenze ukagira senaye zo kuzingira hamwe nombare Kirumindo Hebo ndabafite surprise yi irabe ngene ugize mushikana ibyo bintu mushira ku mwambane ni Debora yabinsi kandi ari umunyaje nabarakunda reka ko utegura batanguye kungwaza zarabibi ibyo bintu mugana byo nibyo bitumusa neza niwabera erega umugara w'umuntu nanda ejo do tigeje Maria umwanya wose dusanga ufise arasheshe reka nakarebe yahawumye haducabo jere ndafite surprise indirimbo nzoririmba kuri dote ku mariage sindawumvisha gace gato nashoshe nzoyumvaneza do nengi wayikoze ryari Debora ntubyibuka ko yaranjanye akantu gato se ntundabumvisha niyo nyene nta muntu yizigeye Imana wamaramare nawe yironderanye umwete kwimutera umugongo kuko ni Imana y'urukundo kuko ni Imana itabari databaje atawigishije inama kuko ni Imana ihambaye ishoboye byose yabisaba ubufasha yabibaza muyomba cyangwa se ngewe nawe Para. Waham. Ugiye ngwa. Charanda huti. Ntucha shaka mbi. Umugabo wanje ari sindakumva neza umugabo wanje ari hehe ako umpamagaye unkura hariya umbaza urofa nk'ubwo kuva ryari je umugabo tugendana hari ubona nikore ku mutwe furaje uri kurishura mwe nuko cyo bundi bibazo by'uburofa nk'ibyo je simba ndabikina amatwi yiwanje aho uri kuranyura bekakuze kuntazi ivy'umugabo wanje nawe ndazi ivy'umugabo wanje n'ivyiwawe wewe Sheri ndagomba umbwira impamvu waregetse ikimuga kandi ukomeye Sheri wowe nzageza ryari kumva ivyo ndakubwira erega Sheri Imana duhaye ubwenge tubukoresha kandi narabasabye imbabazi na mushiki wawe ko kimutanyumva Nenga ntunamaramara nta n'isoni ubivugana wari ubuze ikindi kintu wokora kugira ngo untahuze ibyo ugomba kuntahuza ukemera nkaturatura nkagira ibibazo nka biriya ukomeye Sheri uwibuke yuko jewe nababaye cyane nahangayitse bihagije ntegerezwa guharanira urugo nzojamwe menye urwariko none nzogeza ryari ngumye nasama nzoheranwe n'agahinda
Imana duhaye ubwenge kugira tubukoreshe. Ubona nkiyo ntaza kugira ubwenge nkajana gihuruturo ubona estima ari kungenzana. Ntaho uraho nta nubwo unabivugana. Uzi umwanya nataye. Uzi ibibazo nahuye nabyo. Uzi ingorane nagize kubw'ubuzima bwawe. Ndiko ndabigira umuntu yuzuye ku mayeri gusa. Kubera iki wikunda ugomba gukora ku nyungu zawe gusa. Aho ntabwo bufise. Amahera nkasesagura ngo ndiko ndakujana kwa muganga. Shira bikushaka ntahure jewe kandi je ndimo ndakubwira niko kuri. Kandi nawe vyo guhicirwa ukamenya nawe mugenda nabariwe. Urazi dogita amajambo yama yaje kunteranya hagati ya wewe. Akaza kambira ivyo wamutumye atavyo wamutumye. Kubera ivyo byose utabitahura kandi ikindi naco amahera wampaye. Je ntayo natanga kwa muganga kuko narinzi condi. Amahera yose uzi ko wampaye ndacayafise. Ntunyigire kwinzoka. Uravyumva? Ndabizi kandi ndabizi cyane. None ubizi bazanye n'umugabo wawe je ukumbaza iki? Iyo niyo mpembo uri kurampa we. Fara ni uri kurampa impembo nkiyo. Fara ntumpangare. Fara ntumpangare nukuri. Ndakwingiye. Ntumpangare. Ndakwinginze. Uranteye akagongwe basi ariko. Ntumpangare n'izina ry'Imana kubaha. Fara uribagiye ejo bundi kwera. Nimba ivyo wawe n'umugabo wawe byakunaniye uri kwibaza je bifara. Man ntitumenyerane. Je nakubwibwa urafata nk'umubumbaza. Umugabo n'uwawe menya nawe sigutinya. Kandi je ntumburi isoni. Ntumburi nderofa yuba. Sivyo? Ukangwa nibi. Kana kayobe. Bino bintu byo zimara zo mukamenge hajya. Uretse kubishira ko warabishira ariko ntidusa. Jewe usumvikiyewe ndacagusumba n'uburebure ndagusumba sivyo ndaba neza ndacagusumza n'uburebure nzaba ndagusumba kuko n'ubuntu ntwara n'umugabo wawe none uhangayikishijwe n'iki uhangayikishijwe n'iki umviriza debe iyaba waruzi conze nk'uri kuradedemba umva nkubwira naje sindagutinya ara Watumye njya amadeni ndira amadeni kubika Nyimba wo yansubiza imisi nasibye ku kazi nayo urayinsubiza wewe Dufise diplome zimwe mbarira Jeje numva womba barira kandi utahura umutima wanje wumva udakwiye kumba barira nta kundi Ziba Ndakubabarira Ubu niho wibona mugo rukundo Abantu muzogeza ryari kwikunda Nkahangayika kubw'ubuzima bwawe Shiribuka ko nanje nababaye kubera iki nawe utari murantaho Umviriza ndakubwiye Ndabona no mu rugo wo kwama ungerageza ibyo nyene ibyo bigeragezo nkabigumamo Ndabona ko atani cyo womarira ibyo kubana nawe ndabihagaritse kuno mwanya n'inosa Sheri oya sheri nukureka kuvuga ibintu nk'ibyo ntakuvuga ko wo bihagarika Ndabihagaritse Mbona womara iki mu rugo Oya sheri nawe narakubera iki nawe utari murantaho sheri ndakwinginze nuko ibuka nukuri yuko byose ari kubw'urukundo Ziba Sheri Sheri karibu Toka Tutamashiri kuba twabivuganiye ko je nabihevye ntumva Uricaye We hariya Ukwama mwezirira zikotsa somemukira nirara mukangowe zizikira ye uranyumva kwambita kwa rupapuro rumpikirano
ndagukora cyane no kwa kamaro Yego nta kibazo. sawa 수고사 지지기 남일이호 후계사 아손치사 못기를 마치주루 지지기 mugisha shaka ntawure kuri uno mwanya by'ukuri narakubwiye impamvu nakoze ibi wanka kunyumva wanka no kuntahura ndagushimiye cyane igihe wanyihanganiye nivyo ndemera ndi mu makosa nibaza ko igihe hari iki icyo nari nkeneye kumenya kwari ukumenya urugo ngo mbe nje mu rwariko hako nari kuja mu rugo ntasobanukiwe neza nopfuma ndaruhura wumve ko ndagukunda ariko kumva yuko wumva ubutakinkunda wanyase ntabwo ndimo ndagwana na wewe wumve ko ndagushimira aho byari biramutse bigeze nashaka ejo aho bukera ntarutwanje n'abana banje ndakubise kuko nukuri ntabwo umutima wanje ubona umvuga ishoboye kubaho mu buremere no mu buribwe oya igihe uzokumva yuko umutima wawe wanyiyumvisemo ukumva ko wumparira uzoza unkore mu rugo tubane ariko bidashobotse naho numva yuko nozoba mu rugo nk'umuriro nopfuma mbaho ntarufise Wahejeje kuvuga yego nta kindi wumva gisigaye wovuga wapi marure gatatu ntakubona amaso yanjye rimwe genda hariya ana yanjye ibintu byose nkunda byo ndabona bigiye kunkomerana ariko umukobwa vrema arankunda umuntu ari ndayiyumvira ikintu nkakirya kugira ngo arare umukunda nyakuri uno munsi biragaragaye ko mbaye intsinzi kuri we ni igiki cyotuma nemera akagenda oya nta mpamvu yo kumureka agende kuko nagenda mukunda Francine Sawa. nzira kumeze neza Shaje nkumeze neza. imyidagaduro ni yose Abana tagata. itagatiye umukobwa itagatiye ariko rero ikintu agomba tuganire kandi mushima ukuntu wewe unyumvira ibihe byose n'ubu ndafise ibyizigiro hanyuma Francine nimba ari abadayimoni nimba ari shetani nimba ari biki nibyo byose sinzi nta na kimwe nizeramo Tambwira gusa ko ndi shetani. oya reka nobyo bakwita shetani ibyo bintu nobikora ntuzi ko je ndagukunda kandi nkuba ariko rero gusa Francine komba tuganire urazi ko twama tuganira kanyugurukira nuno musi ndagusaba nyugurukire kubera ko je maze iminsi n'ukuri mu inzozi mbi cyane inzozi zinyereka ukuntu ubayeho muri rya rugo rwa Debora ku by'ukuri maze iminsi ndota mbona uri urajaganya ibintu muri rya rugo ukorera nabi Debora nukuri ndakwinginze nimba ivyo bintu bikora ugeze ngaho Francine ubuzima ni bugufi cyane Yesu ataraza urupfu rwoza mu gihe yoza urimo ibi bintu ntacyo byokumarira jewe izi nzozi zanteye ubwoba ku rwego Francine harageze we kweba ivyo bintu kizwe wihebera Imana ntacyo vyomara n'ukuri
nta kintu na kimwe vyokumarira mu gihe Yesu yoza ukiri muri bino bintu. Francine, uno munsi urambona ko ndi mugisha, ndiko ndavuga ukanyumva ijwi, ariko mu masaha ari imbere ushobora kumva ndi umufu. Niko kuko kwawe nawe vyokuba kuno mwanya kuba turiko turayaga ni sawa, mugabo mu masaha ari imbere ukitwa umufu. Francine, hinduka, hindura ubwo buzima buvemwo. Kandi wibuke Francine, icyo utagomba ko bakugirira ntukigirira abandi. Ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma rivuga gute? Ntimushishanywe n'ivy'iki gihe, nyamara muhinduke rwose, ikiyongerako ngo mugize imitima misha, bamushasha, va mw'ivyo bintu uhitiyemo. Vyokumarira iki? Kubw'umutuntuza mugenzi wawe gusa. Francine, hinduka, hindura. Mugisha, reka manze ndagushimira. Nayo ntangiye kugira ubwoba nibaza ko ibyo tubanyemo mu rugo Deborah aba yarabikubwiye, ariko by'ukuri ngiye gusanga waragize inzozi pe. Si n'inzozi, nibaza ko wagize iyereko kandi ry'ukuri. Nivyo maze igihe mu bintu bitameze neza, ko ndigenza nyene kumbure nk'imene y'umuci, ariko byose kwa guharanira urugo rwanje. Mugisha, urazi ko turi abagenzi, ce by'ukuri mperuka kuva ku mupfumu. Byari bifite ico bigamije, hari ico nariko ndarondera muri rurya rugo kuri Deborah na Estime, kandi byinshi narabironse. Estime nari namwigaruriye, naramurarana canke akandarana ko bari basanzwe babanye nabi na Deborah, ariko byose bigaruka ku rugo rwanje nariko ndaharanira kugira ngarure. Mugisha, hari amakuru utazi. Rurya rugo tubanyemo na ba Deborah twaruronderanya n'umugabo. Tumaze kururonderana, Deborah bashorashora n'umugabo wanje. Estime aca yangaza umugabo wanje, amufata nabi nyene biteye ubwoba. Baca basigara muri irya nzu, nanje canja kwangara n'umwana ku mugongo. Mugisha, naraturatuye, ibarabara rirambera rigufi, ndabura iyo nkwigwa, gushika naho nitwa amazina atandukanye ku bwa Deborah. Ariyo mpamvu kuba ndi mwari rya rugo hari ico vyari bigamije, ico nako ndarondera. Imana ishimire rero nakironse. Ivyo weretswe kuri jewe n'ukuri, kandi Imana imbabarire. Yanyangarije umugabo wa Estime, ariko nanje agatuma umupfumu yampaye kamwangaje burundu. Ubu muri no mwanya impapuro z'inzu yacu ndazifise. Ariyo mpamvu imihangayiko yose narimo, ubuzima bubi narimwo, ingeso mbi narimwo kubw'ibibazo, ndizera ko Imana igiye kumbabarira, kuko ivyo nagiramwo vyose nawe nyene yiri mu ijuru ngera yandabikitwengera, kuko yabura nahishira. Ariko vy'ukuri nkuko mbona uri umusenzi, ndakwinginze usabira imbabazi ku Mana. Ubu ndiko ngerageza kurondera umugabo we yaragiye, ndabiko no muronka tubane mu rugo mu mahoro, kuko ingwano zose narimo kwari guharanira urwo rugo. Nukuri Imana imbabarire, sinzongera. Kubera abantu tumeze uko none, umugenzi waziga kwashika ku mutima akaba ari wakurya akakwangaza. Kubera abantu utagomba guhinduka, kubera abantu dufise inzigo y'akazikira kugeza hino. Ariko Francine, ndakubwira, gerageza ubihebe, kuko iyi si ntizigere iba nka paradizo, ntibizigera bibaho. Ico womenya cyo, ibigeragezo bizohaba, muganyimba vyohaba cyangwa ukitwa kuri mu kigeragezo ukananirwa no kwihangana,
urupfu rukaza rugusanga mwuko kunanirwa no kwihangana uzoja hehe? Igituma ibintu bigoye, ushobora kwitwa umuntu mugufi bakakwitwa gasongo, wakwirabura bakakwitwa muzungu. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko isi itazigera iba hatumbereye. Bisigura yuko uko vyogenda kose uwo wizigiye azokwama guhemukira. Ibyo byose rero Imana ntivyitayeho, yaturemye kugira ngo twihanganire ibitugerageza, kuko ijambo ryayo rivuga ngo hahirwa uwihangana agashitsa kw'iherezo, kuko niyamara kurama azohabwa ibitsibo vyo kugororoka. Ibitsibo ngira ngo umuntu wese azohabwa biciye mu kwihangana ntazovyiyugurura. Nibihe bitsibo uzohabwa? Francine, ntuzosubira. Woba waruhiye iki Francine? Kwihora ni bibi. Ntuzoza kuvuga ngo jewe ngo yarangiriye naba ntwara umugabo nkora ibi n'ibi n'ibi. Gusa Imana ikubabariye ko witahuye. Ntuzosubira, sivyo? Ukuri sinzongera. Jya n'abarundi baramaze kwihorihorera abanyamuryango. Ukuri sinzongera kwihora. Urakoze kuba witahuye kandi Imana ikubabarira cyane. Amen. Kandi agusengere. Mana nziza, ndagushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye ko twitaho kandi utwitwararika. Wowe umenya ibyinshi mu mitima yacu ukabisesa ukabimenya. Gushimiye umukobwa wawe ko yihanganye akabona ko uko biri kose akwiye kwihana agaca bugufi. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe zongere zimubonekeko, kandi umuhe kwihangana ntazosubire, kugira ngo nugaruka gutora umugeni Mana nziza tuzogusanganira mu bicu. Gushimiye kubikoze, umuramire ikirenge cyawe kimugumeko kandi kimwameko, uheshe icubahiro Mwana, mu izina rya Kristo. Amen. She fasha umwanya kugira ngo usabe imbabazi, nuko ndakwinginze umbabarire ibyabaye, no mu gihe nawe waba uri mu gishingo cyanjye byo kubako. Ndabona ko wamaze kwiyakira, ugomba ugenda. Mfashe kano kanya kugira ngo ngusabe imbabazi, nukuri umbabarire cyane. Ariko kandi iyo uba mu gishingo cyanjye kujya kwigumura nagize nawe byategerezwa kubako. Ndabona ko wamaze kwiyakira, ugomba ugende. Ariko nagomba ndakubwire mukunzi wanje, nukuri ndagukunda bivuye ku mutima. Ndakwinginze umbabarire, kuko ugiye ndabona ko nogira ikibazo mu mutima wanje. She, ndagukunda bivuye ku mutima, kuko umutima wanje utera mu wawe. Kukubura ni nko kubura ikintu nkunda mu buzima, nzokwama nicuza ibihe byose. Mukunzi wanje, niwe byishimo byanje, niwe munezero wanje. Ndumva ko ugiye umunezero wanje nzoba nsa n'uwubuze. Ndakwinginze umbabarire, muga dukomeze urukundo rwacu, dutegure urubanza rwacu. Ndagusabye. Numva muri kano kanya atacyo mfise ntushobora gusigura, ariko nuko nawe byakunaniye kuntahura. Kubuke ko naciye mu bintu bikomeye,
ntabwo nari gushobora kujana Nyabahururu kuko urugo nakazu gato y'umuntu yinjiramo ashobora gupfiramo cyangwa agakiriramo. Rero vyabaye ngombwa kumenya umukunzi nyamukunzi ifise wariwe. Nagomba ndabwira iyo njana Nyabahururu uyu mwanya n'ubu nyene turimo turaganira cemba ndi umugore wa dogiteri. Nagerageje gusenga Imana kugira impa ubwenge, ngerageza gusenga Imana kugira impishurire, sinzohore mu gahinda nkako natanguranye kuba naringiriwe bakwe nkasubira kuronka ishase ya nyuma yihitamwo ry'urugo kuri jewe. Ntabwo nari kurigisha wihangane mu bisanzwe n'igeneye gusaba imbabazi naho nazigusabye ntuzumve, ariko Imana ishimwe ko witahuye ikakugenderera. Jewe wumve yuko ndi tayari kubana nawe kandi wumve ko nkukunda. Naramara make nta kindi gisigaye inyuma. Umutima wawe waramaze kuba nk'uwanje. Wihanganiye ivy'abahungu benshi batari kwihanganira. Wemera wikorera umusaraba urenze umwe, wikorera imisaraba igera kuri 5. Mu gihe tubona yuko muri iki gihe yaba abagabo cyangwa umuhungu wa kino gihe n'umusaraba umwe wonyine umunanira gutwara, ariko wowe wemeye gutwara imisaraba 5. Naramara make. Mukunzi wanje urakoze cyane, urakoze kuntahura. Ndumva umutima wanje ugiye gusubira mu kibanza wahoramo. Kano kanya ndumva nuzuye, ndumva ngiye kongera gutwenga kubera ko ngarukiye mu buzima. Icyo gukora nuko twasenga Imana ikadufasha kugira ngo tubandanye urukundo rwacu amahoro, n'urubanza rwacu turukore mu mahoro. Ndazi ko Imana izotuba hagufi kuko ibiciye mu gusenga byose bigenda neza. Urakoze cyane. By'ukuri biciye mu Mana igihe cyose bizokwama bitsinda kuko ukuri ntaho kwigeze gutsindwa. Dukomereze mu gusenga tuzoba abagwana batsinda. Urakoze cyane, ndagukunda. Nanjye ndagukunda kandi tuzokwama turabatsinda ibihe byose. Tuzoba batsinda. Urakoze cyane. Tobiya kurugutura neza unyumve. Nagomba ndakubwire kugira ntumbihirize umunsi, ntunanyononera amafunguro ya saa sita, ntuhava umutima wanje uragorobeza nabi. Nagomba ndagusabe nk'umuntu uzi kuba warantesheje umutwe n'umunsi umwe utahe kugira dufungurane akayabago no tugomba kugubaka. Kuko uri iruhande yiwe ndakubonesha n'aya maso yanje yahava binanca mu kanwa no mu zuru. Siwe ndimo ndabwiye wiyingisha utiyingisha jivyo ntibindaba. Ndakubwiye nti ave muri dushe ikirenge cyakuzanye cyagusubije inyuma kugira ntumbihirize umunsi. Dowege ntumva ikirundi navuze nti ugende ntumbihirize umunsi.
igwa n'umucyo wamwemo w'Imana yera iyanja anasinemba anizigi ati bitemeze bo urakomeye ndoroshe ubuguruguru bwawe dushiramwo basi n'ububokoboko ubokoboko nofuma njamwo akaboko k'inkoko oka inyama zarakwishe ntawe yanga uragiye ndibaza mbizi ndakubwirerera ikintu citonderwa ntumara amazi uraba ibintu vyiza bizima bisa neza ntimuzomara amazi nego utavyizeye Debora we ntawuzi reka Debora ni kinyamuji byo ndabazi hajya ndazi nanishira muri leta sifiri umuntu ntiyambara ikorera iryo ari ryose ashaka nukuri nta tegeko rihari ariko kuri jewe rirahari utegerezwa kurondera ibintu bisa neza ntuzidoga nakondaka nigite konaka ntawe nasohokanye bajya ku meza ayo mugende kare kandi ugaruke kare mugabiza twari kujya nawe Sambira unachabwa makorera adashoboka. Oya wegenda ndarusha. Ngifuza mbiri. Ajya ku meza. Yewe. Ziziki namiriho kugeza azonchisha mukiri machijuru zizigira Yesu gusa ziziki namiriho azonchisha mukiri machijuru zizigira Yesu gusa Moriki igwa n'umucyo wamwemo w'Imana yera iyanja anasinemba anizigi Yesu gusa